oya ya tuko turavuga rero uko icyo rero sina kimwe cyonyine cyo bacaraje canke ikizanira abazungu twebwe ngo tucanye ikorerako twe tumaze kwa nk'ibintu byinshi kuneza umwene gihugu kuneza y'umwene gihugu yenda kwibutse ko iyo umuzungu agopropose ikintu ukacanka aca atangura kuvuga ngo ndagufatira ibihano urabizi ndagufatira ibihano ngo ndakwanka iki ngo ndakwanka iki urazi nk'umunsi batuzanira ngo umugabo ku mugabo ngo batwarane umugore ku mugore batwarane ni homosexuality ngaha mu Burundi ngaha zacu zarabyanze baranabigwanije cyane nta nivyo dukeneye n'ubu hoho ngira ngo n'umwana w'umuhungu atanguye gufata ishakoshi mu maboko canke kwambara ibirato avuye ku kazi nawe akaca yicomeka mu birato umuvyeyi aragukubita ugahakwa gupfa bitandukanye rero ntibaba bashaka kurema ico kintu mu bana ariko hari kubera iki mu Rwanda rero ibyo bintu bavyemeye ivyo bintu bategezwe kuvyemera ntibaba batinya ubuzima bubi umvirize. Yes, turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zene zese turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Iramu Promoter Bando Camera, aho turakora subscribe, like, share, comment baranyubikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Yeah. So, naje na Miss Mafyeri, Miss Alu. Yes. Kiganiro tuza kubaho no munsi. Ariko imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina reka twibutsa abantu ko Superbat dufise amabati meza cyane agezweho n'imisumari agezweho vraiment amabati première qualité niko nabivuga first quality. Yes, tukibutsa ko abantu misumari ikomeye cyane toujours namana bivuze si ndi mu nda n'inyundo ikacikondama niyo ndonda n'inyundo ahubwo inzu ikazana umugaga kabisa. Yes. Meze neza ariko. Na cyane ko twibutsa abantu ko muri UNESCO ki ariyo kibono ya kera bafitiye iki amavuta meza cyane amavuta akura umukoshi bakarima ikibonobono gitegwa c'ikibonobono gitegwa c'ikibonobono bakirima Uburundi bwose kidoce kibonobono gishora ni gitegwa gishora kuvamwo essence kandi urazi ko haje n'amamashini ahingura kibonobono ego yarashitse amamashini ahingura vuba murabona amavuta ku bwinshi n'ibindi biri imbere cyane mu Burundi twebwe twama turi uko reka ndaguha ikaze merci beaucoup. meze neza cyane ndashima Imana uko biri kose ikiganiro tugikoze mu ijoro yego ariko uno munsi dufise amakuru ashushe twashimye guha abantu yego hari amakomanteri amaze imisi avugwa nkasoma warigeze kumbwira ati izi komanteri foto zikorereko tugapostinga ibintu tuko turavugira igihugu kaza wumva umuntu ngo none ngo nagira ngo muzanye igitoro ariko ntagomba mbaze nka wewe burya ingorane mu Burundi yo bafise cyo bari gitoro canke ingorane mu Burundi afise icambere n'amahoro umutekano ivyo navyo turabifise bisanzwe ngorane y'igitoro we kuri wewe ni gihe kintu wobwira abarundi ico kintu uzakora kuno munsi bisanzwe Iramu Promoter no ibi biri muri kiganiro mperuka gukora mvuga ati abantu bariko bavuga ibintu by'ibitoro cyane ni muri bamwe abarundi muri bamwe ni bamwe mu barundi bari mu basabiye ibihano igihugu bakaca baguma bashira imbere nta gitoro nk'iturufu nko kumengo nibo bantu nko kumengo ni twebwe twenyene just twaba hariho ikintu kiboneka cyane twaba dukenye mu gihugu gisigura ko abantu ibintu byose baba bariko barakora nibaza yuko batogira iki batuhagarara ku gitoro cyane kuko abarundi mu bisanzwe abarundi harimo ibihemu indyarya z'Uburundi zirimo kandi
ntizizobura kuko zizokwamaho bariko batamba indirimbo batazi iyo yajiva kabisa arumva Liam Promoter iyo hataba aba bantu bariko basabira ibihano igihugu igitoro twebwe tuba dufise ngaha mu Burundi abarijya ya kubera ko nimbutsa n'abantu iyo musabiye igihano Burundi yes Burundi burimwo bene wanyu Burundi burimwo bakuzine Burundi burimwo abafurere banya baki nabo barashikirwa erega je nibaza yuko kubikora bari bazi ko bariko bafata bajya bo hejuru gusa oya bari bazi ko bariko bananizwa ubutegetsi gusa nivyo ndiko ndavuga sivyo kugira ngo hace haba kwa kuntu ngira gusangira ubutegetsi kuko nivyo bama bipfuza kandi akwibutsa ikindi yaru urazi ndakubwira ikintu kimwe babikoze batazi ko nujya mu nyagihugu wo hasi ngira ngo atazoshikirwa bibaza ko bazofata bajya bo hejuru gusa ikindi yaru ndakwibutsa bazaga twese abarundi ico kibazo kizoturaba tu uribuka neza ko hari bageze no kuvuza ibintu vya covid burya abarundi bose no kubatira inshinge ego indongozi zacu ziravyanka ku neza y'umunya bien sûr umwe n'igihugu kuko bitandukanye no ngaho hakurya none ngaho hakurya bagenda narabonye umunyarwanda avuga ati twebwe ibishinge baduteye nguma ngwaragurika bifise ingaruka mbi ivyo byose umuzungu twarabimwankiye hari ibintu ngaha mu Burundi burya twebwe abarundi n'abarundi kazi twebwe turi abantu baciye ubwenge cyane kuko ndiko ndaraba nk'ibintu ducamo ibintu bagerageza kuducishamo tukaguma twaciye ubwenge ubumenyi bukaza ari bwose tukaguma turi bazima tukaguma tutagwaragurika tukaguma tumeze neza navuga ko ari intambwe twebwe tumaze kugerako kuko nta bwenge buke hajyaje nasanze abarundi dufise oya tuko turavuga rero icoro sina kimwe cyonyine cyo bacaraje canke ikizanyo n'abazungu twebwe ngo tucanye gikorerako rero tumaze kwanka ibintu byinshi kuneza umwene gihugu kuneza y'umwene gihugu ndakwibutse ko iyo umuzungu agupropose ikintu ukacanka aca atangura kuvuga ngo ndagufatira ibihano urabizi ndagufatira ibihano ngo ndakwanka iki urazi nk'umunsi batuzanira ngo umugabo ku mugabo ngo batwarane umugore ku mugore batwarane ni homosexuality ngaha mu Burundi ngaha baranabigwanije cyane nta n'ivyo dukeneye n'ubu hoho ngira ngo n'umwana w'umuhungu atanguye gufata ishakoshi mu maboko canke kwambara ibirato avuye ku kazi nawe akaca yicomeka mu birato umuvyeyi aragukubita ugahakwa gupfa bitandukanye rero ntibaba bashaka kurema ico kintu mu bana ariko haru kubera iki mu Rwanda rero ibyo bintu bavyemeye ivyo bintu bategerezwa kuvyemera ntibaba batinya ubuzima bubi umviriza erega n'ubu ngira ndabigusubiremo umunyarwanda ntiyigeze ashaka kuruha ntiyigeze ashaka kurondera kujya rushe yamye ashaka gutora birahiye narurenge apana kuja guteka cyangwa kuja gusuma byahiye bashize mu isorori yarure acajya ico kintu twebwe nico twanse mu buzima indya y'umugayo mu Burundi twebwe ntayo twakira twe nta ndya y'umugayo tujya twe tujya twiruhiye kuyashi iwacu upfuma w'umukarani bakagenda baragutwenga ati umugabo naka n'umukarani kubera ko agiye yashuyiwe ndibuka ko perezida yigeze kuvuga ati hari amafaranga bitwa appui budgetaire abazungu bahora baduha hajya amafaranga appui aza gusahiriza yarahagaze aje catumye uratsinda guha inkuru Liam Promoter twebwe ngaha mu Burundi turacafatirwa ibihano kuko hari ibintu bimwe twebwe tuzokwama twaranse ikintu c'umuzungu ntitukiri mu bakoronire umugabo nyakuri n'uyihagararako bien sûr ko nta mugabo aza kugusanga iwawe akagutegeka ivyo neza cane abantu rero twita abagabo twe turabagabo bakuje ama condition abagabo batavugirwamwo urazi ndakubwira ikintu kimwe ikindi naco umunyarwanda yamenyereye kujya aho bihiye canke atarushe
deja n'igihugu barabubakira barabarereye umusanzwe ni guhera hejuru gushika hasi. hari akantu nigeze kumva bariko baravuga ati burya igihugu kucubaka ama etage utabanje kuyubaka ndani nsanze ari byo ndiko urashaka kubaka ama etage kumbe indani utariyubaka batariyubaka na gato urumva atanakantu nako karajako kabisa. Rero abarundi cyo twubabwira tumera nk'abasozera nuko batokwiranda burya abarundi twamye turabakoze. Uratsinda guha inkuru aba batipe bako batamba intambo nshaka ndame ko batanguye gutamba intambo ya aba bavyinyi ba Pacifique ubu bariko barabona yuko ngira ngo nivyo waba bariko baravuga canke ivyo bavuze ari amakosa bazotwigarura tu kuko mbonye posti zabo zonyene ari posti Chimamanda yakoze ngo igitoro ngo ndiko ndasenga ngo igitoro ngo kiboneke kandi ngo kiri mu kuboneka ntibizohora uko gitegerezwa kuzoboneka kuko camye cari carabonetse kabisa. n'ubu rero kizoboneka tumere kumwe kwa kera turyohewe tugenda tuzobura aho ducisha imiduga kuko yabayigwirirana yabaye myinshi cyo twisabira biyagurira batwagurira amabarabara gusa yego kweri sino nta ngorane abantu twama twagiye abarundi no kuvuga no kwama bafatanye no mu buzi kwama bafatanye mu nda bakamenya ko yego ingorane dufise atari gitoro burya kubona dufise indongozi ziduha amahoro n'umutekano nico kintu gikuru twari tunyotewe. Yego babandanye rero bafatana amakuru mfise intuzenya kuronka igitoro naho nkacambura amahoro ivyo bintu navyo nasabira kubera ko bunyu urashaka kwigira igitoro cyo fuma kibura muga nkaronka amahoro kandi twibuke ko abatubuza igitoro n'abatatwipfuriza amahoro nkaronka nk'ukwidegemvya sivyo kuko je ntafise kwidegemvya mu gihugu mba naravukiyemwo ntaco noba mfise nofuma mbura ibintu vyose. Reka tugushimire cyane. Nanje ndabashimiye gose. Dushimira abantu bose ko baradukurikirana abo turakora subscribe bandanye ubikora kugira ngo ibintu bigende neza hama ingorane umuntu afise ntizimutume ahemuka. Yes. Na cyane akajambo president akunda kuvuga ngo nta kurekura iciza wafashe amahoro n'umutekano twarafashe nta kuyarekura duhagaze neza nta kuyata tubashimira cyane gose turabakunda. Bye bye. Ciao ciao.